utagiye kwanza ntushobora gutahura ingene umubanyi muhanya karimbi cyangwa muhanya urupangu ushobora kugira urubanza ntitabirwa urubanza kumbure haro ivyo muba budahuriza. Ufite imyaka ingahe? Mfite 15. 15 byaye kangahe? Byaye kabiri. Uyu mukobwa ntago bamuhereje bibiri ngo umwana arye nawe arye ngabyange kandi nambo bigura prudence wapi viramo kurya bari marafuku nabona uwutse bitewe n'inzara mba mfite bitewe n'umwana mwakemera kufata n'icyo gihugu. No musiko cyo tubona leta y'u Rwanda igomba kubaho nk'ababandi urumva bamwe bategura kuva kera uno munsi inzara ikirabavyegeza ikirabamerera nabi inzara irikira tuma abana bishora mu busambanyi wumvise bavuga ngo ningeso yabitumye ni inzara ko president w'u Rwanda nawe ne arabizi yuko hariho bake bibereyeho neza abo yifuza abayeho ne munsi nawe hari habari karica abicishije iki inzara wewe abica rubozo abambere baratemanye ivyo vyararenganye mugu no munsi we planafisi siyo kuzana ya mipanga n'ibiki n'imbuga itangwa bakati nyoje mwibarabara mu gihe muri Tanzania batari bigira baje mwibarabara mugabo bafashije mu n'abanyakenya baboheje n'abanyarwanda twarabonyemwo bakimo ba Tanzania y'ibipfa mutima baragiye mwibarabara sivyo uno munsi muganyamba Rwanda goja mwibarabara kandi bitebe harimo abasirikare ba Uganda bashoboye gufatirwa muri ya manifestation mwibuke yuko hari abanyarwanda bafatiwe muri irya manifestation abanyakenya bobo nibo bari kwisi kubabwira ico kibazo ati mu kigusha nje hari inzara kubikemura ni fast bamubone nabi yuko mu gihugu ciwe hariho abantu bagwaye inzara n'amavunja rega cabona ati no basuzugurize acazana arena ndabana mukije abakunzi ba Yaganawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko meze neza hiwanyu muhundire ndabakengurukire cyane kwa mwarahisemo gukurikirana Yaganawe TV ndazi neza ko ivyo tubashikiriza atari basambura nibiza bibubaka nibiza bibabwira ukuri kuri byinshi bitandukanye ndi kumwe n'umupatriote wacu tuje ngaha turi kumwe tuba tuje kuganira kubijanye n'umutekano politike ndetse n'umubano w'ibihugu mu karere reka rero ndamuhe ikaze karibu cyane. Murakoze cyane kumpa ikaze kuri Yaganawe TV ni muhira akenshi sinkunda kwidondora mugabo kubambere bakurikiranye Yaganawe TV ni kodi nkuko bisanzwe twama tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye nizera yuko meze neza muherereye kandi ndabahe n'ikaze makino iganiro ego uno munsi tuje kuganira muri byinshi bitandukanye turaza kuvugana ku mutekano nga mu Burundi turaza kuvugana ndetse n'ibiko birabera mu karere muri rusange ariko nkuko nama twama dutangura iganiro cacu tubanza kumenya uko ibintu biba byifashe ngaha mu gihugu cacu Burundi. Kome kazime ibintu bimeze neza ico navuga ko kitameze neza kuko warabonye ibijanye no kwiyunguruza vyakomeje koroha abene igihugu ibifungurwa iko birazimbuka cyane ku masoko sinzi kubizi kumbure nawe horosuma urabibona sakaseseshwa muri make ibintu bimeze neza ego turayutse kuvuga ku kiganiro cacu twaravuze yuko hahatswe kuba itembagazwa ry'ubutegetsi ariko abanyagihugu tubona bari ku mirimo barabandanya nta cabaye mu gihe kare twaca tubona bamwe batanguye guhunga bazindukira kurondera abapasiporo yabo ati ntarashika niki mbega ico kitwereka iki? Okay, merci pour kukunyumbaza ico kibazo ico kitwereka ko abarundi batari babarundi bakera ba 2015 abo barundi nishobora kuzana igihuha cyaje cyose ngo ashobore kubatera ubwoba nkuko za 2015 zacatanga gutekera intunduguru bagahunga uno munsi abarundi bageze ho gihe umurundi atabaye umuroberi yabanye n'abaroberi bisigura yuko hari utuntu udashoka kubatera ubwoba rero kumva barazanye ibihuha ngo kudeta zigira zibe mugandi mubone reaction imwe abarundi bagize nuko abarundi bamaze kumenya yuko ivyo kenshi babwirwa nabo bantu ko ababivuga ni babandi nyene ntosubiramo barabonye kenshi ko bababwira ibintu vy'ububeshi kandi barabonye neza yuko nubwo ivyo vyoba atakuva mu bundi baba ngo bogere guhunga ko abenshi ubuhungiro barabuzi rero kumva yuko haje igihuha yuko hagira atembagaza ubutegetsi
abarundi ntibakayatinge uko ariko kose bakaguma bipoweshereje bahoze bisigura yuko abarundi bafise umutima ukomeye sivyo gusa yo bari nko mu myaka iheze twari kubona abarundi bariko barahunga uravyibuka za 2015 igihe bavuga ko bagira aba proclame coup d'etat mbere deja urya niyo mbareke igihe yaravuze n'ijambo mu gifaransa ndibukana ari umwana yarivuze mu gifaransa cyo genda vyuka twese twari mu rugo barashira kuri radio niyo mbare sinzi radio yavugiye ko intuzenya abene igihugu benshi barahunze andi batekekwa n'ubwo muguno munsi banavuze ngo coup d'etat ngo yagiriye bavuga ati nimureke shaka kuba mufyina twebwe undi ntabwo batugitego nuko no bivuga muri make nigiki none kigarantisa abarundi yuko bari muri security mu gihe ibihugu bibanye byose biri mu ntambara tuvuga ko biri mu ntambara ariko abarundi baratekanye gose shaka kumenya ico kintu kibagarantisa yuko bari muri security total. Merci beaucoup kwico kibazo abarundi baramaze kwibonamwe neza ko ari bo bakwiye gutorera umuti w'ibibazo bafise ntibakeneye kuza guhiga inyishu y'ibibazo mu bandi bantu baravuga ati nyambo no musi baye tuguma ngahama dukemurira ivyo bibazo ngaha nyene nyamba abo bantu baje bagwana tuzogwana baje mu mutekano mu mwumvikano dutegeza kumvikana rero kuvuga yuko abarundi no munsi batandukanye n'abarundi bakera sububeje kuko uno munsi umurundi ntushobora kumutera ubwoba kintu cyo cyose warabonye ibihuha vyahiti bavuga ngo mu Burundi sinzi televiziyo yitwa ishami we ko wazuyikurikirana nayikurikirana nk'ikiri umupeti cyane bagatera ubwoba ewana je na candara ncuritse kabisa bugati no munsi barara batwisha ko narakurikirana cyane bijanye na politike hafi mu myaka iheze akurikirana ishami ngo nkuru nziza ngo baramujanye ngo baramushimuse ibiki kiyagihe nyene ajya propagande mugabo no munsi abarundi kiyagihe abarundi baragira ubwoba bwinshi abarundi benshi baragize ubwoba mugabo ubu ahubwo akubwati wesha uri kurarota ku murango nuko bimeze muri make nta kintu cyari cyo cyose wofuzanye mu maso y'abarundi ngo ubu bahite bagikonfirma makarico nuko umurundi wese ashobora kwikorera iki ubusesanguzi akaraba ati eski iki kintu bambwiye ko tuzi baduhenze keshi nivyo canke sivyo urya rero agashatora umuti w'ico kibazo ataniri waraja kure nico novuga muri make ego urakoze cyane reka dusimbire gato mu gihugu kibanyi ca Tanzania aho baherutse kwitorera indongozi harabanje harabaye ibintu byinshi ariko Samia aheruka atsinze ariko twarabonye abapresident benshi baragiye kumukeza igihe arahira kandi nko tubizi umubanyi agize urubanza turitabira no gutitabira urarungika umuntu agaserukira umuryango twarabonye umubanyi wacu w'u Rwanda Paul Kagame ntiyahonyoyeyo mu batahonyoyeyo ntiyahonyoyeyo mbega byo babyifashe gute kwiki atagiye ariko neva yaragiye tikubera iki yagiye urakoze cyane kwikatagiye kwanza ntushobora gutahura ingene umubanyi muhanya karimbi cyangwa muhanya urupangu ushobora kugira urubanza ntitabirwa urubanza kumbure haro ivyo muba budahurizako nubwo mwoba hari abantu babikisha ari mu mutima yabo bikanka yuko barisohora iryo shari abantu benshi baribika ariko imbere ko nicisho kibazo ari kibazo wari wambajije ava yibijanye n'ingene president ya munsi bagomba kuvuga ngo hagira be coup d'etat yasibije urugendo vya gihutihuti mu gihe abantu bari bazi ko agira afata urugendo ariko ico no bivuga ko igituma ryo rugendo rwasivye president n'umuntu w'umugabo kandi president ni serugo ni sebarundi ni wategereza gufata ingingo y'ikintu cyose cyari cyo yifuza president afise ububasha kiretse imana yo mwijuru gusa yo mutegeka ikintu gikore arafise ububasha bw'uko abantu bose bo mwisi ibintu byose bamutegeka yo vyanka kamuga ati ngaha mu Burundi bwanje negative rero kubona abantu benshi baratanga kubona atitavye nama nuko atabishaka yategereza kuyita bashaka cyangwa akayireka uravyumva kandi ateza kurungika intumwa ashaka cyangwa ntayirungike ivyo rero nivyo abantu batagiye baratahura ngo motife ngo niya ashikirije ibijanye n'urugendo rwiwe rwo muri France mu gihe arafise invitation ico nitwo kitebako cyane serugo yamari serugo kandi ntushobora kumwinjira mu bitekerezo cyangwa ushobora kumudegeka icyo cyose kumbore arashobora kuba yabonye ndesa novapa bigatuma urugendo arukasoringa cyangwa hari ibyo mudahurizako akaguha iminsi kugira ngo ivyo bintu banze ubitunganye narijya bajya bari bamutumye ko ni France umengo n'ubwongereza bajya turabibazi mu mantuzenya turabazi muri ibibazo vyo mu karere nibo babiri kwisonga niko no bivuga muri make rero kubona Neva tabitavye kiya gihe nuko hari impamvu kandi izo mpamvu batazicemuye bazomutuma ko n'incuro ya kabiri n'incuro y'icumi
zose arike kubitaba kuko azobitaba kubera ashaka kandi ntaco bazomugira nibagomba gutera Uburundi naho bazobutera hama bagwana nuko muri make no bivuga nta n'igihugu c'amahanga coza kivuga ngo turaje gutera Uburundi kubera motive nkizo no kandi uko boza kose bo bakira kubera abarundi nabo ntibo bariko bararasa amazi canke amashaza nuko no bivuga mu nsanga hama waruvuze kibazo kijanye n'irahira rya Samia Suluhu yuko aba president batari bake bo mu karere batashoboye kwitabira ujya muhango canke ujya musi mukuru wabereye umengo mu kigo ca gisirikare muri Dodoma ironse ndayibuka neza muga niho vyabereye ariko twarabonye Neva ndetse na Nyeniteka Reveriano Ndikuriyo nawe yaritabira ivyo birori sinzi ko wabonye video ndetse Neva baramuhaye n'umwanya arasuhuza ndetse aranashikiriza ijambo mu birori vyari vyatunganijwe muri ivyo birori vyo kwimika president Samia Suluhu Hassan kuri manda yiwe ya mbere mugamvuze manda yiwe ya mbere ntimushobora gutahura kandi mu gihe ari we yahora ku butegetsi gituma mvuga ko ari manda yiwe ya mbere murazi yuko manda yahora twara yari ya Magufuli John Pombe Magufuli ujya mu docteur mugabaza kwitaba Imana biba ngombwa yuko Samia Suluhu abaramubereye mu kibanza gusijya manda ntiyari ya Samia ujya Samia yatanguye kurongora guhera ku munsi wejo niba atanguye kwitwa president yuzuye umuyobozi w'ikirenga rero ati twarabonye bamwe bitabira abandi ntibaje novuga yuko agitsinda no matora mu bice 97% twarabonye ya president benshi agenda bamupongeza bamufelicita twovuga nka Neva yaramufelicise president wa Somalia aramufelicita president wa Congo kandi ciza rero cyaba bamupongeje canke bamwifurije kugira ibikorwa vyiza mu kuyobora igihugu ca Tanzania ni nabo bashitseyo kurujya musi wo kurahira barashitseyo maze yimikwa ariho bari babandi nyene mugabo turabona nk'u Rwanda Kenya Uganda ndetse na Sudani y'Epfo harimwo barungitse intumwa sevre mugabo ntabwo bigeze banamupongeza mu felicita murumva yuko hari ibintu bidasanzwe kaje tubifatanya n'izi ntambara canke iyi manifestation iri kiraba muri Tanzania tunababwire n'izi ntambara zo muri Kongo si tugomba kubitebaho gato ariko mu bimenye yuko zino manifestation ziko zaba muri Tanzania mwibuke yuko harimo abasirikare ba Uganda bashoboye gufatirwa muri ya manifestation mwibuke yuko hari abanyarwanda bafatiwe muri ya manifestation abanyakenya bobo nibo bari kwisonga kutitabira ubutumire birumvikana none bari kwitabira ubutumire bw'umuntu yatsinze batabishaka mu gihe aribo bariko barafata ya mbere kugira ngo bashobore gutosekaza umutekano mu gihugu ca Tanzania warumaze imyaka n'imyaka none babifisemwo iyihe nyungu inyungu rero no bivugamwo hari ikintu bariko barategura ico kintu sinumva yuko no gisubiramwo barashaka haje umuyobozi bashaka Samia Suluhu nabwo bamushaka canke ijya CCM kia ntuzenya ujya mugambwa avamo nyamba bayita chama cha mapinduzi urumva ntibawushaka bashaka uwundi mugambwe rero kubona batishimiye intsinzi yiwe ntibari no gushobora kwitabira ibirori vyo kumwimika kuko ntavyo bari bashaka rero ivyo birumvikana c'est clair ndibaza no banishuye ego bon okay reka ntaco tubihebe ivyo tuvemo nibaza ko umuco wabonetse reka tuje mu Rwanda rero naho tugiye mu Rwanda yes abanyarwanda barakunze kuvuga yuko barenze muri byose muri byose par rapport igihugu cacu c'u Burundi ariko hari ama video sinzi ko tuza kuyacishamwo agenda agaragaza ko hariho bamwe bariko baricwa n'inzara bamwe bariko bariswa mu busambanyi kubera ko bisho bafungura mbega navyo muraza kubiduha ku muco urakoze cyane reka tubanze dusaba umutekinisi ahubwo ducishirizemo kano ka video kugira ngo abantu nze kubaha ibintu ndabasigura ibintu bafise nabahaye proof y'ivyo ndikunda vuga sivyo reka rero kano ka video gaciyemo kumbure turaje tubasesangura ibijanye n'ino nzara uri kuravuga iravuga mu Rwanda ndetse n'ubumaraya bwarenze hano n'Imana yabuze ibiharuramo dore iyi nda yanjye igeze mu mezani ukumva kurya ni ikibazo
hano tuzira noneho baranatugurukana iyo mfite inzara bitewe n'inzara mba mfite bitewe n'umwana mwakemera gufata n'icyo gihe kurya ni ikibazo. ufite imyaka ingahe? Mfite 15. 15 byaye kangahe? Byaye kabiri. uyu mukobwa ntabwo bamuhereje bibiri ngo umwana arye nawe arye ngabyange kandi nambo bigura puridansi wapi viramo kurya bari marafuku nabona uwutse bitewe n'inzara mba mfite bitewe n'umwana mwakemera gufata n'icyo gihumbi. nzi yuko mubonye kano ka video gatambutse hano aho umwana w'imyaka 15 yavuze ko afise abana babiri ndetse mwabonye yuko anavuga ko afise indinda kugera ku mezi 4 yavuze ko ikiyumutera ari uko kubura ibifungurwa kubura uburyo abaho bigatuma umwana nk'uyu yoba ari kwishuri kwiga uno munsi ari mwibarabara. Ati gute bimeze gute? Twarababwiye mu Rwanda kenshi yuko higa uwo leta ishaka. Hariho abana biga kubusa ngo motife ngo bavye bawo ngo bacice ku icumu ngo rya genocide. Hariho mu Rwanda ubwoko bwiga kubusa. Sinje kubirandirako. Urumva babikora ku buryo bwo kunaniza abandi urundi rwaro kugira ngo bikunde ntiruje mu mashuri nkuko abandi bari kubariga. Umwana w'umukene mu Rwanda, umwana abavye bafisa mikoro make bigatuma abura ukuntu aja kwishuri. Pardon? Bikabura umwana akabura mikoro yo kuja kwishuri, bigatuma abana kubera inzara yo mu rugo n'ibindi byose no kubura amafaranga yo kuriha ishuri bigatuma bishora mu mabarabara. Bagatangura kuja mu ngeso z'ubusambanyi. Ubu yavuze yuko n'igihumbi kugira bikunde aje kashobora kugira kuza kuryamana n'abantu ku gihumbi. Urumva umwana w'imyaka 15 amprise abana babiri n'inda y'amezi 4. Ibi ni cya gihugu batubwira ko gikize. Cya gihugu batubwira yuko one ikintu cisha abanyarwanda n'inzara izona bica twebwe turorera ntitubagemure n'iduharage. Kandi yo batubwiza ukuri abarundi turabanye abarundi turiki turabanyamahoro. Twe twobagemuriye ibiharage n'imyumbati amateke n'ubushaza byose mukaza murafungura nusaba abanyi bacu. Kubera iki ikibazo kiri hejuru? Ikibazo kihari sikindi. Ikibazo kihari bamenyereye kubaho bwa buzima bwo gufakinga life. Bwa buzima bwo kubaho nka Amerika. Orke Amerika yarateguye kera. Bwa buzima bwo kubaho nka za Swiss. Bwa buzima bwo kubaho nka Barusiya. No kumbe bajya bafise imyaka myinshi amajana n'amajana bakoze kugira bashike kuri byane bagere. Rero no musuka tubona leta y'u Rwanda igomba kubaho nka babandi. Urumva bamwe bategura kuva kera. Uno munsi inzara ikira bavyegeza. Ikira bamerera nabi. Inzara irikira tuma abana bishora mu busambanyi. Wumvise bavuga ngo ningeso yabitumye ni inzara. Wabonye abandi bana ku ruhande bariko baranywa vya bintu vy'amakoro mu bubuni. Vyerekana yuko ugwaruka gwinshi ruri mu barabara kubera iki? Kubera inzara. Mu gihe umwana wo mu Burundi abari mwibarara muwaje ati we none wagiye mwibarara kubera iki? Ko je ngo muhera ngo bampatira kwiga ngo ngo cenda bitoka. Biratandukanye. Hari umwana areka kwiga kubera bimurimwo kubera uburara bwiwe. Nundi areka kwiga kubera ibintu bitagenda neza. Ugasanga none agiye muhira agiye kwishuri yaraye ubusa agashishika ayongera kurara ubundi busa. Ubaza kazosubira kwishuri. Cavuga ati reka nje kurondera. Aca yishora iki mu ngeso zitari nziza. Rero bavandimwe bagenzi bacu mwe turanumvikana tuvuga n'ururimi rumwe kandi ndazi ko muza kutukana muri commentaire. Banyarwanda abanyarwandakazi nshuti z'abanyarwanda muhanurane mureke gufakinga life. Kuko kuva kera twanye dufashanya abanyafrika. Mwebwe nimwe mwagombye kwigira abanyaburayi bituma ubumwe bwari buhari butituka. Urumva ubundi ho twarafashanya kuva kera. Ntora wumva twe ngo mu wundi hagize nk'intarigira ikibazo nk'icimvura nyinshi mwirima. Turatoza ibintu tukabashira. Imana yaranaduhezagiye ivyo byahora biba mu Kirundo ubu nta bikiba. Ntazoba gishira icaka rituma imirima yononekara canke imvura nyinshi. Mugabo abanyarwanda bo ego turabizi yuko n'isi yanyitimbuka. Mugabo amubwiye kutubwiza ukuri. Mugabo muca mutubwira ko mwama kumaraguna amajari. Urumva ku bintu biri cheap. Ibintu biri ibintu biri expensive. Urumva yuko ivyo bintu bizotuma naho muzodufana tubabona. Kandi tuzoba duhomvye. None ko twama twavuze ati Kagame
arakorera ibihugu bimwe bimwe byoba bikomeye ku isi sivyo ati ni umukozi wabyo ego kubera iki adashira imbere ivyo bibazo kavuga ati pete twari kibazo kandi afise inzara mu gihugu cyane kambaye reka ni munkemurire kino kibazo nanje ndabafasha ibindi kandi ico kibazo cyari coroshe kubabwira ico kibazo ati mu gihugu canje hari inzara kubikemura ni fast bamubone nabi yuko mu gihugu ciwe hariho abantu bagwaye inzara n'amavunja rega cabona ati no masuzugurize acazana arena paf acazana stade amahoro paf sha ijya stade izogimagima mu bantu bagwaye ibivunja canke zirya arena ninda zoziza mwafise inzara rero no kwagufekinga kwiwe aravuga ati jewe umwanya n'umwanya ndashobora kwipfira birabaraba bakenzi yuko babayeho neza bariho abo nabo babayeho nabi birabaraba je ntibindaba nuko rero muri make we wabifata yego hari ukuntu twebwe ngaha mu gihugu cacu Burundi nimba hari kibazo hari ya ruguru sivyo kadufate nko mu Cankuzo yego sivyo umukuru arongoye mu Cankuzo ashaka kugishikiriza ico kibazo none nyimba hari abantu babayeho nkuko sivyo nta ndongozi baba bafise ngaho mu karere ishaka kuvuga ico kibazo okay urakoze cyane bijanye indongozi ashiraho indongozi yifuza yeri yose izomworohereza mu kintu cyaco cyose nuwashiriza ico kibazo uzogishikiriza he kandi nawe uri muri bafukamye mu nda babene gihugu nkumva iyo ndongozi izoba yibereho neza uko imibereho mibi yabene gihugu ntibibaraba baravuga ati ceko ndayendiye Chumanfish ibindi birabaraba uko president w'u Rwanda nawe ne arabizi yuko hariho bake bibereyeho neza abo yifuza babayeho neza abo yifuza ko babaho neza kumbure tushobora kubifatanya n'ivyabaye 94 cyangwa 94 ico bita genocide urashobora gusanga bijya bavuga ko vyabaye hari habishwe bazira uko bavuze uno munsi nawe hari habari karica abicishije iki inzara wewe abica rubozo abambere baratemanye ivyo vyararenganye mugu uno munsi we planafisi siyo kuzana ya mipanga n'ibiki n'imbuga itangwa bakati rubozo buke ugasanga mwese mwashize ko nyambu no munsi abana bari mu mabarabara gukora ubusambanyi imyaka 15 kubera ko amikoro make kubura ivyo bafungura nuko iryo barabara bazorikuramwe ibigwara bitume bapfa izo nda zizobahitane kuko urumva umwana mu ibarabara nta ntuzanye abafisi nta swiva bafisi zizobahitane n'ibindi vyinshi cyane novuga yuko ariyo genocide iri kirakogwa mu buryo buri bw'ikinyamwuga buryo buri mu bwenge bwinshi nuko no bisigura nyamana ni katire baratemanye nibitegeye ukundi gutemana ubu biriko biraba nibi ngibi merci en tant que patriote sivyo urumva ico kibazo kirahari mbege wibaze ko abanyagihugu abo basanzwe babaye mu bwo buzima nyene bo bivamo gute kubivamwo no gutinyuka bakumva yuko burya bwo babaremyemwo FPR yabaremyemo bakabirengera bavuga ati no muri Tanzania twarabonyaje mu ibarabara mu gihe muri Tanzania batari bigira baje mu ibarabara mugaba bafashije mu n'abanyakenya baboheje n'abanyarwanda twarabonyemwo bakimo ba Tanzania ibifa mutima baragiye mu ibarabara sivyo uno munsi muganyamba u Rwanda goja mu ibarabara kandi biteye bitebuke bizo nuko gusa isaha gusa ari isigaye kuko abantu bazofuma bicwa n'amasoro abica n'ingoga aho baguma bicwa rubozo nk'uko bazofuma bicwa n'amasoro gogo ruzobanyarutsa rero baziyahuraje mwibarabwa ati n'umundi twe twarapfuye no tucera iki kandi umenye yuko abene gihugu bo mu Rwanda abo nyene babaye ubwo buzima ntabwo bafise aho kuvugira canke uvyuye agatwe baca ba ewana uvyuye agatwe barakamena ni benshi no muri gouvernement ya Paul Kagame ntiwabonye benshi yagiye akuramwo bukebuke no guhuburorera ugomvye kuja contre yiwe gato pafa bagukuye urumva ukiba noneho ukiba uri umuntu atifuza tayari uravuyemo avuga ati we noneho wari gitera hamwe wari kigambanyi abantu bagucisha kumenya nuko bimeze rabo bene igihugu hazogera igihe bavuge ati twebwe n'ubundi gufatwa warapfuye reka tuje mu ibarara basi duherereye nuko bizogenda kandi abanyarwanda badaciye ubwenge bakora kino kintu bakomeza gupfa ego shobora cyabandanya bapfa kabisa reka ndagukengurukire cyane kuri byinshi weje kutuganiriza ego nuko kandi ndabakengurukire nizera yuko twabanye neza twanavuze vyinshi ariko hariho vyinshi mbashobora kuba navuze bitanezereje abantu reka ndabasabe bafate vyiza navuze yuko birashika umuntu akanyerera mutuyanganire cyane kandi nizera yuko
commentaire ico kibanza ciza kugira ngo dushobore kuyagiramo yaba aho twakasuye canke tutabigenjeje nkuko twari kubigenza. Murakoze cyane. Reka duhure muri commentaire tubandanye tuganira. Yari na Merveille tuzosubira utaha. Sobanukirwa umenye itunga ryaranze ihanga ry'abarundi yaga uyagire aba